Aho kwibaza neza ati mbega umugabo ninde atambuka bagakoma amashi abazungu abirabura bakamuha icubahiro kitagira uko kingana. Uyu mugabo yanditse amateka mu makano karere ka Afrika, si muri Afrika gusa na cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amateka y'igihugu cy'u Burundi n'amateka atazokwibagiranwa. Reka turabire hamwe uno mugabo yamaze iki mu Burundi, niki gituma Burundi butomwibagira. Nelson Mandela. Icubahiro ni kizana, icubahiro kirarondegwa. Ubudahangagwa bw'uno mugabo icubahiro afise yarakirondeye, yagikoreye. Politike yiwe yayikoreye muri gereza imyaka 27 afunzwa azira ukuri. Uruhare yagize ku ntambara zo mu Burundi eka n'amahoro Burundi bufise, reka neza tuyatanguriye mu mwaka w'1990. Mu gihugu cy'u Burundi abantu bariko baricana cyane, abavukana abose rimwe bariko baramarana bapfa ubwoko, abandi bapfa ubutegetsi. Erega habuze usukamwe amazi kuba intwari si ku giti cyawe, ahubwo ubera intwara abandi. Uyu mugabo Nelson Mandela atahagarika ibintu mu Burundi mu bwe butangaje cyane. Isi yose n'amakungu bariko baribaza ati none amahoro mu Burundi azoboneka gute, azotangwa nabande? Reka turabire hamwe uko Nelson Mandela yitse mu Burundi maze atanga amahoro mu karere. Reka nshimire mwese mukomeza kubana natwe, akaba ari rya mbere niwe bihora subscribe. Shimira namwe ntibagira gukora like, eka namwe mukunda gutanga ibitekerezo uko muvyumva n'inkuru twokurikizaho. Life story, inkuru, ubuzima n'amateka. Members of the Congress, it is my great privilege, and I deem it a high honor and personal pleasure, to present to you Mr. Nelson Mandela, Deputy President of the African National Congress. Yitwa Lahila Nelson Mandela, yavukiye mbizo muri Afrika y'Epfo hari tariki 18 Nyakanga umwaka w'1918. Yize amategeko maze abo munyamategeko agwanira uburenganzira bw'abirabura bari mu karenganyo ka apartheid. Yinjiye mu mugambwe wa ANC African National Congress, atanga ibikorwa vya politike mu kurwanya ivangura. Mu mwaka w'1962 yarafashwe arafungwa azira kurwanya ubutegetsi bwa apartheid no gushira imigambi mibi yo kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Afrika y'Epfo. Yakatiwe igifungo kirekire amara imyaka 27 yose muri gereza kuva mu mwaka w'1962 yakuza gushika mu mwaka w'1990 mu gihe yari afunzwe.